Sasa Yasoni, vipi? Uzi wa Steve mwamoni Yasoni. Yasoni, Yasoni, la tuvugane Yasoni. La Yasoni gatowe. Oya Yasoni, reka acha kufunga murango Yasoni. Tugende tuvugane Yasoni. Usigira ko nabigaraje. Bari una, zimwe kamera sha. Umvire. Atuvugane Yasoni. Acha kufunga. Oh no. Reka tuvugane Yasoni. Yasoni, atuvugane Yasoni gatowe. Oh, umviriza man. Sibyo. Je fise salon de beauté, fise salon de coiffure, je fise kabare hajya idandaza fangasi yonyine gusa, fise hapa ni Bujumbura man. Umuntu arakora byose. Je nkora amapine, nkora ubuyede, nkora taximeni, ubu taxi vero, ubu taxi montare. Bose nje batwara bose. Urisi nuwe arimo. Mama majambere. Je muduga kureke neza. Ujya muduga ni wande gabaje. Nyibutsa. Ninde? Ujya muduga rero. Sono fata ubuseriye kwanza. Je ndi seriye. Iyo muduga n'uwande. Kuvuga ati ngo kubera tutari kumwe si umugore wanje. STV Every Story Matters. Jenje kuraba umuntu, jenje kuraba Yasoni. Yasoni bamenye kuri film zigiye zitandukanye, kuri bakirana bagasore. Film zigiye zitandukanye mwibuka mwese. Rero so munsi numvise yuko asigaye akora muri garage. Yasoni vipi? Sasa Yasoni vipi? Uzi wa Steve mwamoni Yasoni. Yasoni, la tuvugane Yasoni. La Yasoni gatowe. Oya Yasoni, reka acha kufunga murango Yasoni. Umviriza. Atuvugane Yasoni. Acha kufunga. Oh no. Reka tuvugane Yasoni. Yasoni, atuvugane Yasoni gatowe. Oh, umviriza man. Tubane sha. Bakunzi ba Steve. Yasoni. Allo. Oyo. Mubushaki mwebwe. Tugende tuvugane Yasoni. Usigira ko nabigaraje. Bari una, zimwe kamera sha. Ibintu bya YouTube birakomeye. The best comedian in Yasoni. Best comedian kabisa. Allo. La tuvuga. None ibintu bya filime bya Yasoni. Ibintu bya filime bya Yasoni. Ndakubaze bro. Bya filime bya Yasoni. Oya man. Reka tuvone gatonya. Acha tonge kidogo. None ko jana jako tuvugana Yasoni kuri. STV. Na Yasoni wabonye amafilime menshi. None Fresh brother. None Jendi fresh bro. None comedy wire. Abaze n'abafana ba. Ndakubaze. None man. Wabize hega. Wambwiye esti fresh. Oya. Ibyo wabize cyane akazi yo kuzigura. Ukomeye talent. None ndakubaze. Woza ngaha utatelefone. Tuvugane. Wari muvumburo wari kuvyemeraho. None ndakubaze. Just ndekura rero. Mwe faking ubuzima ngasanga uwa. Jenda yasi interview. Niende kwanza. Andi. Ndo byakwe. Oya andi nabiri andi ndakubaza. Ibi bintu kweri uriko urakora nivyo. Iso egenda gusanze uri mu kazi. Nese kazi none ndakubaza filime byahereye. YouTube wahevye rero. Rega hapa ni Bujumbura man. Umuntu arakora byose. Je nkora amapine, nkora ubuyede, nkora taximeni, ubu taxi vero, ubu taxi montare. Taxi kwa Yasoni. Montare. Nani yazenda kubaza. Filime wahevye. Cinema wahevye. Comedy wahevye. Sinoheba kuko rido yanje. Ndi kipaji changu. Yes. Amakuru mfise ngo ubuzima bwanse kuri Yasoni YouTube ngo yamwankiye ngo bari ngo washaka gukora ibintu. Ubwo buzima rero ndi bw'Imana sibwiwayo wewe. Mwaisha yakata. Amakuru mfise nuko ngo nta kuntu nakumwe wabihevye byose na cinema soso. Niheba gute? Je mfise channel yanje. Jewe ndakora. Ngora muri Bravo TV. Ngora muri Raj Media. Man. Tukubane. Tukusanze Yasoni. Umviriza. Je ndi umukomisiyonere ngaha. Sibyo? Komisiyonere? Oya ndi umujera basi. Ndi umujera nini we ndibiki. Akana kabare ga Yasoni ibintu byo. We shamani. Yasoni umviriza. Jewe ndi umujera wo ngaha. Sibyo? Je ndi umushefu ngaha. Sibyo? Abo sinje ndabatwara bose. Urisi nuwe arimo. Mama majambere. Mama Zambere. No ahose. Bose sinje ndabatwara aba. Yasoni ahose. Sibyo? None uri mu bintu. Yasoni nawe community cyane. Ndi hose bras. Je ndakora hose. Kandi bapine rero, Je ndiko ndakora bras. Reka tubane tuvugane Yasoni. Je aho amakuru mfise yuko Yasoni wapi ubuzima aba mwigeto nta bisasa. Ujye muduga. Ujye muduga. Cameraman, ujye muduga. Ureke neza. Ujye muduga
ni wande gabaje Wande. nyibutsa ninde ujya muduga rero soni fata ubuseriye kwanza jendi serie iyo muduga n'uwande ujya ko ndagusanzemo ugiye kunyegezamo ujya muduga ni wa boss saya soni wewe kwiriwe na wewe ya soni eka nkuru boy man no tufage basi gute no yeso umeze neza mugabo ajidi free alhamdulillah ego ala we gira fasta je wewe ni boss gira je ni manager Yeso uko boss kama kawaida uko boss nugira ikibazo fanya yeso uri muri filime basi imeze gute gira filime mu bisanzwe rero bakuzi ba ASTV mu bisanzwe je ndakora muri Rage Media muri Dramvo TV no muri Yason Official vuba ndakorera kuko ubuzima buragoye ariko thank you God asante baba kuri Yason Official tumeye ko azoza haraja ko iki exactly kuri Yason Official ntiharagiye kuko uburyo sindaronga kamera sindaronga laptop sindaronga abadiaspora nabo nuko bimeze ariko suni bizoza izo zindi ukorera ko kubijanye n'ikiga Yason mu bisanzwe muri Rage Media nkora ibintu by'ama challenge yo gufunga kuri ya kandi basinda amafaranga abatari make 20000 10000 nivyo nayo mahiganwa oye sharwa umviriza banza murindira ndaju bunyane hakuna shida papa bwa mundi Yason wewe niko seri je niko chef brother oh bijuru Yason nyarusa ndaje none basari mu murafenga ubuzima Yason tumenye yuko Yason ibi byose ni benshi bavuga ngo turapotera ariko turakora cyane dufise ubundi buzi dukora sibyo je mfise salon de beauté mfise salon de coiffure je mfise kabare hajya idandaza fangasi yonyene gusa mfise kabare yindi idandaza gusa oy ndaje ubunyene banza mureka safi sana umvise rero je mfise ibintu byinshi nkora niko seri kwe bose nabona butwara gose vraiment nuko bimeze je ndakora ASTV ego papa abafana ba Yason bitege ibintu bishasha Yason vraiment Yason arashahari kandi Yason arashakora sikuvuga ati gusa comedy gusa cyangwa se filime gusa Yason akora ubuzi butandukanye cyane multi talent yet express Yason oyi baba ivya mwe na Gasore n'ijya ntunze yiwe byahereye bo Ismail Gasore nidukorana kandi kuko ifite ubuzima bw'iwanje nafise bw'iwiwe ya kandi nuvuga ati ejo tomorrow azoba afite famille yiwe nanje bafise kubica gufi none ko ikimutagikora ko ikimutakiri kumwe canke cinema contrat yaraheze ariko oya no kuvuga ati ngo kubera tutari kumwe si umugore wanje cyangwa se papa wanje cyangwa se mama wanje numu petit frère numugenzi wa mbona ni inshuti ariko tukoba tuzoba voilà ya gusa jama makuru ufise yuko bishobora kuba mutakivugana gushika ko ino saha kubaza ari interview wabonye Yason avuga ngo ntakivugana na Gasore cyangwa ari interview wabonye Gasore avuze ati ngo ntakivugana na Yason niko tumenyereye abantu bame bakorana ukazona umwanya umwe ntibariko barakorana uhava wibaza yuko ibintu byacanganye ibintu byagenze exact no ubaza ko Harmonize na Diamond ni bavugana baravugana ubwo ni bakorana kandi ubucuti burahari urashima Gasore twashwanye Gasore ni umugenzi wanje ni petit frère wanje kandi tuviva kimwe ayo gusa differe hari ni dugikorana kandi murayaga tu turayaga fresh simple kandi umusazo ni musheri wanje ni musheri n'upesaza ni musheri wanje Ismail Gasore nawe mwari muzinanye igihe kingana gute long time kabisa siko ni wabujwe na ni inshuti yanje ni binamu umukuze Biriseri exactly tumeko Yason na Gasore mufanikira no mukuze wanje jewe yeah exclusive binawe nivyo abantu batari bazi barabizi gusa nyene barabizi so murafitane gahunda zo gukorana mu Yakiza canke gusura gukorana gahunda sindayizi mugabo yishise birashika kuko nta kabaya bisanzwe okay Yason kuri official twitege yuko twizere yuko canke tumenye yuko afashwa n'undi muntu canke afashwa n'abandi afise staff bakorana canke yo bakora wenyene byameze gusa bisanzwe je mfite ama contrat abiri ya muri Rage Media no muri Dramvo TV ya aho niho je ndikurakorera tuvuge ibintu byanje byose niho biri byose ama ikibazo cha Yason Official channel yanje Yason Official nakubwiye ati jewe kuri postinga uburyo burangora uburyo ibintu nk'ibyo ariko
hariya ndibaza meze neza cyane. So nk'ubu hogira nk'umuntu ashaka gufasha Yasoni muri ivyo bintu muri ayo manuzenya imiryango uriguririwe cyangwa Yasoni ariko aragerageza gukora uko bishoboka kugira ashobore amahera yakore mu mufuki wiwe. Papa umuryango uruguruye. Aba diaspora Jean-Claude, Innocent, Patrick, Sweden. bose n'abantu uzi cyangwa N'abantu ba Patrick Sweden, ba Kerusha Sweden, wa tumene bo bari kwagufasha cyangwa n'ubushaka. sindaheza. Wa ni benshi sinubamara. Yasoni woko n'abadiaspora nako katazira ry'umuhowa nigeze numva. Oya poesha. Oya Amuseri wawe Yasoni yageze ko topreza. abaho ba Amuseri diaspora. wawe mugufi. Abaho ba diaspora baragoye sana ukuntu bwabo n'abantu beza sha. N'abantu beza kandi barakundana bafite umutima mwiza. Umutima mwiza. Yego. Oh ne Umviriza papa. Wagerageza rero bishire mu muduga sibyo? Ni waheza ama fast fast, okay? Wowe turavugana. Fresh. Yasoni wafite ibyo biri seriye kwe. Seriye cyane bro ni bon ni fresh je ndakora je n'umuntu fast fast. Bora ari byo Yasoni. Cyane gose vraiment. Abantu ngabo bose barakubana. Cyane gose vraiment. Jenze ngo ndakukubise ku muvumbu udasanzwe. Kumbe yasiko mutari. Ni hatari. Ari kawaida bro. No musi ni weekend Yasoni. Yasoni weekend iwe konda kuyigorenza gute? Bo Yasoni cyoresha weekend arasenga Imana cyane. Soma ko mizirima. Ya mimi mizima. Ya kabone sima n'umusi ni Juma mashallah. Amgo amasaha. Sasa yarageze gusenga. ucuja gusenga. Okay, Yasoni nta shera urase sheri Yasoni. Bo jewe sheri. Cyane uravangatiranya urakubita. Sheri. Warageze tu president ko wageze ku Agakuri. agakuri kangana gutya uko aragaterura Kajya twarahebanye ukuntu ariko imvo z'ishure. none kari kiga Kari kigasha kandi mbo ibike byaraheze kamene. Ya. waragaterura neza bisiga ko Yasoni umusheri ari available kurondera umuntu afisa akano Ubu ndi single kandi sindi single isukuntu nye. urimo mbwa utari Ibintu nk'ibyo. uri muri bande bashaka ngo ubinzobe canke yirabura afisa amataye manini kandi yonze Aho rero je uba ari wewe wese gusa ariko nawe kazi kwanza. kazi kugira dushobore kubona ibintu bye. Okay, kuri YouTube twizere yuko uriko twitege yuko uri kuraduha kuri zo ahantu amakontra abiri n'amakontra abiri Yasoni tuvuga kandi nka brand ambassador wa macheno. Exact. Uko mfite abapeti ntwara muri zo channel. Ya novuga ati ni jewe fise bavuga gute mfise iki. C'est quoi responsibility? Exact. Bizo channel zibiri. Abapeti wawe canke Kwanza kabisa na wapenda kurumije mu Mondezo n'abandi bose ba Alia ba Ange ndabafise bapeti ndiko nafuma bose ya channel zibiri tuzobona aho comedy cha tuzoma tubona ayo ma challenge. bo iyo Dravo TV ni comedy, Raji ni challenge. Ana ma challenge. Yeah. Exactly. Amanutse yaratanguye kuri Dravo TV yaratanguye amakomedi. Bose vraiment Batumereye genda muri Dravo TV urabe akazi kanje niyo comedy yanje menshi cyane menshi no muri Raji Media ama challenge menshi cyane gira subscribe like and share. bagiriki Yasoni. Ndakazi cyane nakasuye gusa mbona Bagesha sa. bagira subscribe like and share comment. Sorry. Numura TV wibagire kubikora. Yasoni ganda gushimira. Nabona wari mu bintu. Unifureka ni wala mduwa ushaka kugendera kangire fast sivyo kandi ndabakunda cyane. As TV love so much and miss me mugaba bashiri gusa mugaba ibihungu shauri zego. Bakozi ba TV yari Yasoni official mwaba turayaga sigara mutu ni hatara afisa mabisi niki Yasoni kweli wenda kwifurira mga akini ndakusanzwe uri ukazi ki wawe no musi ni unchorera uranyibukije Dani avuze ati ngo Yasoni nitakuchoreyaga behind camera tena usifungi kamera behind camera cameraman reka nchore Dani ndakuchora ubunyene STV, every story matters.